ariko wewe yavuga ati ndayigorera iki ko ariko yabonye ko nshima ko mvuka ameze rero jewe yarandodesheje ndatambuka ndaheza sogondere ntambuka niruka ngendagenda n'akantu gatoyi gusa yofyonda nkisanga ndiko ndiruka kwaku ntibesha jewe ndayirindiriye ndazi ko itazombesha ego amen arakoze cyane ikintu nobwira umuntu wese ariko araca mu kibazo ibibazo birahari byinshi kandi ushobora kuraba ukabura voie de sortie yabyo ariko umuntu wese ariko ari muri ivyo bihe numva no mukomeza nkamubwira nti ko bimeze bityo tuvuga iki niko ijambo ry'Imana muri Romayo 8:30 havuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki ko uhuye n'ivyo bintu bikubabaje kufise ibikuremereye mu mutima ndetse biguteye akabonge tuvuga iki ese umubabaro wawe canke akabonge ugendana canke ukwidodombera Imana ugendana ese byohindura hari ico byohindura kuri uko kuntu umeze nta kintu kimwe ushobora guhindura ku kuntu uba umeze ahubwo birushiriza kukwica bikakunyoha bigaca bikagupondaponda hariho ijambo nkunda rivuga ngo umutima unezerewe n'umuti ukiza shalom shalom abakunzi ba New Legacy TV no munsi udasanzwe no munsi uri special Imana yaduhaye twese hanyuma ndabaramukije mwese aho muherereye ku bari muri Afrika, Europe, America, Asia ndabaramukije cyane ndatanze mwaramutse ku bantu bazutse namwiriwe ku bantu iwabo bwije selo n'amasaha y'ahantu umuntu wese ari ndabaramukije cyane tubabwira uko tubakunda tubashimira n'ukuntu mudushigikira uko bukeye n'uko bwije murabibona uno munsi kuko nabivuze ni umunsi udasanzwe dufite umutumirwa uri special umutumirwa uri special umwanya muramwumva abitsemo ubutunzi bw'Imana hanyuma tabicisha amatsiko reka tumusaba twibwire kugira tubashe kumumenya karibu murakoze cyane nitwa Agabimana Irene ku mazina mazina nayo hama sanzwe nsengera muri EPSM Maria mu Ngagara muri quartier 7 ama nkabamba mu Gihosha okay arakoze cyane amazina mwayumvishije ko yitwa Helen niko yitwa wenda bafite n'andi menshi muzo yamubaza hanyuma ariko nayo yatubwiye arakoze cyane ku mazina yo yatubwiye hanyuma uno munsi dushaka adushingira intahe cyane intahe ziwe zirashingira ku mirimo n'ibitangaza Imana yagiye imukorera kuko arabitubwira ibi wenda ibyo yaciyemo ariko cyane aratubwira imbaraga z'Imana yagiye abona mu buzima bwiwe hanyuma reka tubanze tumubaze atubwire cyane icyo agiye kudushingiraho intahe kugira tubashe kubimenya karibu cyane ego murakoze cyane Yesu nashimwe amazina mwamaze kuyumva hama nkuko mubivuze mwabwiye ko nobashingira intahe cyane ku mirimo n'ibitangaza Imana yagiye inyereka novuga nti nohagarara cyane ku rugendo rw'imyaka 15
kuko kuva ngwaye ntibibe bigishoboka ko ntambuka nicaye muri aka gakinga uwo mwaka ugira uwa 15 urumva yuko iyo minsi ni myinshi cane wicaye ahantu utari kuratambuka urumva ivy'Imana yakoze birahari ni byinshi intahe yoyo vraiment irahari hamwe mbuze ikintu novuga Imana yankoreye muri urwo rugendo rungana uko noba ndi ntashima yego hanyuma utaraja kure hari igihe wenda abantu benshi wenda batakuzi kurumva birasa nkaho twabitangiriye hagati ariko agiye kutubwira imirimo Imana yamukoreye kuko uko mwamubona yicaye mu kagari siko yavutse hari bamwe bavuka nyine bakavuka nyine badashoboye kugenda ariko iyo siko yavutse ariko mbere ko adushingira iyo ntaye ashaka duhereho nk'inyuma bukeya tubwire uko byagenze nimba akazatambuka byagenze gute kugira yisange asigaye agendera mu kagari hanyuma rero aze kutubwira ubwizigirwa bw'Imana ku buzima bwiwe yagiye abona muri ico gihe kirekire yatubwiye c'imyaka 15 karibu cyane murakoze cyane ego nkuko mu bivuze siko navutse navutse nkomeye ndatangura amashure y'intango nkomeye ndabandanya no muyisumbuye nkomeye ariko ndiko ndarangiza secondaire ndi mu mwaka wa nyuma niho nagiye gufatwa n'ingwara nanje ntari nsobanukiwe ntari nshobora no kuja kubwira umuganga ngo ndonka ahantu mpera kuko byari bigoye nyene byari ibintu nanje byari rya mbere ndabibonye wamenga ni nk'ibintu by'imikino je bitangura kumva ko byari ibintu ntibaza ko byari ibintu byomba ko kuko ntanabona ari nkunze kubona birabako nibaza yuko nta bantu nka babiri nari bwabone yo bagwaye uko kuntu bikanka ko batambuka bahora batambuka rero nanje nari nkomeye ariko ndi mu mwaka wa nyuma nyene mbere mu gice ca nyuma kirangiza amashure niho nagwaye ntangura kumva ntagira equilibre ndiko ndatambuka ariko kandi ntumva ahantu na hamwe novuga ngo mbabaraha ngo impamvu yuko udatambuka kwanje canke yuko utumva iyo equilibre sinumva ingene noyisigura nyuma yaho rero nagerageje kuja kwa muganga ndivuza abaganga nabo birabanza birabayobera barabura ingwara bamvura bampima bancisha mu maskanere no mu maradio bakabona ko nkomeye bakabona ndi normal atakibazo mfise ariko mu nyuma baza kundungika mu gihugu cyo mu Rwanda niho bari baronse ikinozeye icuma citwa yereme bashobora kuncishamwo bagashobora kubona ingwara mfise baravuga ati antuka uciye muri yereme uko byongera kose nicanyegeye scanner itabonye turashobora kukibona kandi niko byagenze maze kugenda bakancisha muri yo yereme barashoboye gutora ingwara baratoye ingwara barandungika baca baragira komisiyo medicale bamaze kubona ingwara barandungika kwivuza hanze kuko byasaba operation mu mugongo kandi ari operation igoye bavuga bati ukeneye ko uja ahantu bashobora kugurura umugongo ntugire ikindi kibazo ndagenda kwivuza mu gihugu c'Ubuhindi barangirira operation kandi iragenda neza irareisisa hanyuma ndavaye ariko ntaratambuka barambwira genda ukomeze ugira amakine bizoza ndaza makine ndayagira ariko nyene rimwe na rimwe byarangora ugasanga sindabikoze neza ariko nkagerageza uko nshoboye nkaza ndaja muri kine nubo mukanyangira ngende muri kine iranje muri kine urumva n'urugendo rw'imyaka 15 nsi imyaka mikeyi
muri urwo rugendo rwo kwivuza ahantu hatandukanye murumva namwe ubushobozi bw'umuntu ari ngaho yicaye ego nivyo umuryango warirutse n'ukuri uko ushoboye bariruka baraterereza hirya no hino nabo bashirako duke bari bafise barashira kuko bashoboye ndashobora kuja kwivuza ariko muri ivyo vyose muri urwo rugendo rwo kugwara rwo kwivuza rwo kugendagenda hirya no hino ndetse nkafata n'indege naho hose nahabonye ubwizigirwa bw'Imana umva mfise vyinshi nabonye ku Mana yakoze narayibonye nkiri muri iki gihugu c'u Burundi ngwariye mu bitaro narindi muri Rwakarede Imana yarakoresha abantu batandukanye ugasanga baranyitayeho bariko barangemurira bo muri famiye abatara bo muri famiye bose Imana yarabakoresha nyuma yaho ndagenda kwivuza muri Inde ndamarayo igihe kinini ndetse facture iraduga iragera menga twavuye igeze kuri $24,000 menshi kandi ubwo bushobozi n'ukuri ntabwo twari dufise ikintu twakoze umwe wese aho yarari cane abana tuvukana umwe wese aho yarari twarasenze twahabaye ahantu ho gusenga umwe wese arasenga uko ashoboye dusenga Imana turayibwira tuti ntiheraba tw'ubushobozi bwacu aho bugarukiye naha ibisigaye umenye uko bigenza nk'Imana nanje aho narinde naravuga nti none ko je ndi umwana w'Imana niyandekera hano mu Bahindi tuzoca tubana nabo nibera umusista wabo nabo bamwe babe bakuru banje abandi batoyi banje abandi basaza banje hama kandi zohantungira amahoro ariko nyene kwari kwizera nk'uko ibisazi mugabo kandi ukwizera kurarema umwanya namaze suko twari dufise amafaranga menshi twadepoje ku ntuze kuri account yabo ariko barakomeje baramvura hama mu gihe tubabwiye ko twaherewe bishuje barabona yuko bidakunda kandi twari tukibafitiye amafaranga menshi biva muri bo nyene baratubwira ati Paulo mama turakurekuye kandi babikora babinezererewe nibuka ukuntu bamwe bumvise yuko nzotaha harimwo n'abarize mu baganga bari basanzwe bankurikirana harimwo rero aba aide soignante bazinduka kunyoza ndibuka ko harimwo umumama kuze ya karaka mama gakuze kararize kararira vraiment mu Kirundi kararira ngira karize mu Gihindi bari baramaze kuba abagenzi rero ndashimira Imana ico kiganza cayo cabanye nanje kugezaho Abahindi bakunda amafaranga ariko Imana irabakoresha tumaze kurihumenga 8500 sinibuka entre 7500 na 8500 ariko murumva muri $24,000 barayaheba kandi bansezerera neza badashavuye atakunye umutima atakunyirukana badusezerera neza baranaduherekeza nibuka ko asansere namanutsemwo dutashe yari irimwe abantu benshi harimwo abaganga cane bamvura ubona vraiment ko antuka hariho ikintu Imana yashize hagati yacu gikomeye ivyo byose navyo ndiko ndabiraba nkabibona mu bwizigirwa bw'Imana. Amen. Arakoze cyane atubwiye amakuru meza wenda abantu benshi batari bazi atubwiye ukuntu yagwaye ariko cyane atubwira ukuntu yagiye abona imbaraga z'Imana ko mwese murabizi ku bitaro umuntu aheranya amafaranga kugira bamurekure biba bigoye kandi noneho yari mu gihugu kitari iciwe ko numva ko ari Imana yabikoze vraiment turashimiye Imana yabikoze kandi ikomeza gukora byinshi hanyuma kuko nkanje umuzi hari abantu batandukanye usanga baragiye bahura n'ibibazo bitandukanye ariko ugasanga barihebye nta kwizera
ugasanga aho musanze hose ni amaganya, ariko iwe ni umuntu uhorana umunezero kurusha n'abantu wanashaka batambuka. So dushaka tumenye iri banga wowe urusha abandi riva kuki, kuko uhorana umunezero, uhorana amajambo asubizamo abandi intege, kandi ari twe twari dukwiye kugusubizamo intege. So wewe iri banga riva hehe? Ngaho tubwire kugira tubashe kubimenya, kuko ndabizi hari benshi byofasha, kuko urumva wahuye n'ikibazo gikomeye, ariko umunezero uhorana, ibyishimo uhorana, ukwizera uhorana, kandi kurumva n'iryo banga kwanza dushaka kwanza kumenya. Yego ni karibu. Amen. Yesu nashimwe. Amen cyane. Novuga ngo nta rindi banga. Ibanga novuga ngo ni Kristo Yesu wenyine. Amen. Kubera n'ukuri atari we yaje akakugereramwo, akakuzuza uwo munezero, akaguha ayo mahoro, nta handi hantu wo yakura. Na cyane cyane ko nari mpejeje imanite, umwana aba afise amayirizyo menshi. Yego. Kandi nk'iyo wiga ukabona ko byinjira, uba ufise projet imbere yawe nyinshi, kandi uba ubona akazoza nyine, ubona uti uko byogenda kose niyo naca mu yinzira ntibipase nzoca muri iyi bipase. Uba ufise utuntu twinshi. Rero iyo ubonye byose umenga birugaritse, hariho ijambo nkunda rivuga ngo imfatiro z'umukiranutsi ngo zishenywe yoja hehe. Nta kindi kintu yokora. Amen. Amen. Nta kindi kintu yokora ngo azobeshwaho n'ukwizera kwiwe, niko ijambo ry'Imana ritubwira, ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera kwiwe. Rero kandi hari n'irindi jambo nkunda riri muri Yesaya 26:3, havuga ngo nzozigama amahoro masa, ngo umuntu anyegamitse k'umutima kuko anyizeye. Yego. Jewe rero nanje novuga ngo niryo jambo ryambaye umubiri kuri jewe. Simbuzi ibintu byo ntwara amahoro, birahari ni byinshi, namwe murabizi ibyo tubayemwo n'ukuri, birahari byinshi umuntu byo munyaga amahoro. Ariko iryo jambo Imana novuga ko yafashe ikaryambika umubiri, nanje ayo mahoro nukuri sinoyasigura, ariko iryo jambo Imana yararyambitse umubiri, vraiment ayo mahoro Imana yarayampaye. Ibimbabaza ntibibuze, ariko niyo bishitse bikaba bimara umwanya mutoya, bikasha bibura ikibanza muri jewe. Ntivyobura kuba, ntivyobura kuza, ariko menya yuko bironka umwanya muto, hama bikarengana, nkaza nisanga Imana yongeye kunyuzuza ya mahoro. Rero rya jambo burya aya majambo dusoma si umuyaga wonyene wigendera, ubundi rya jambo n'ubuzima. Naribonyemwo ubuzima, je ryambereye ubuzima. Imana yaranzigamiye ayo mahoro, inzigamira amahoro yo mu mutima, kandi by'ukuri nakomeje kwizera Imana. Muri urwo rugendo rwose nubwo najya kwivuza, navuga nti Imana, ikiganza cawe nico conyene cogira umuntu gikoresheje. Nimba ari uwunterera, navuga nti ni wewe. Nimba ari uwugira ikintu cyose akoze kuri jewe, nasanga ishimwe narigarukanye ku Mana. Kandi iyo Mana ntiyigeze intererana, yakomeje kubana nanje. Amen. Ndabyibuka nibaza ko ari umukozi w'Imana Dawidi, niwe yavuze ngo nari umusore, ngo none ndashaje, gusa nigeze mbona ngo umukiranutsi yahebwe. Nanje urwo rugendo rwose rw'iyo myaka 15, twahuye n'ibintu byinshi, bya bindi hamwe ubona ko wugarijwe impande zose, ukabona nta nzira, nta voie de sortie iriho. Hama ugaca urangamiza rero mw'ijuru kuri wawe ndatanga amahoro, agaca kuzuza amahoro. Kandi muri ya mahoro ukazobona ya nzira yabonetse, utazi gahiza kuca, utazi uko biza kugenda, ukazobona ya Mana yaciye inzira, yabiroranije. Rero by'ukuri iyo jambo ryarambaye umubiri mu buzima bwanje. Imana inyuzuza amahoro,
kandi ni nk'uko muri urwo rugendo rwose uko Ego. rungana nagiye ndayibona yagiye inserukako ntaho yigeze ireka ngo ngende gusa naho yigeze ireka ngo ndeke kuronka ikintu umutima wanje wari unyotewe Ego. narira kukibarira iya ifise inzira ibihumbi icishamwo kandi by'ukuri Imana yagiye itwereka gukomera kwayo nkajewe ku giti canje mbere novuga no muri rusangi naho nkavuga nka famiye twagiye tubona ubwizigirwa bw'Imana muri ivyo bibazo byose twaba turiko turanyuramwo ntaho Imana yaturetse twenyene ntaho yigeze dutererana yakomeje kutubera Imana gushika n'uyu munsi je mbona ikomeje kuduheka Amen. Ego. kandi nizera ko igikorwa yatanguje muri jewe uzogisozera kandi nizera ko izoturemera n'intahe intahe ubuhamya bugenda Ego. Okay, arakoze cyane uzukuri karatubwira amajambo akomeye cyane kandi ndazi ko nawe aho dukurikirana ubu nyine ndazi ko ino ntahe umukozi w'Imana ikwiza kugufasha kuko twese dutuye mu masosiyete atandukanye ariko kubona umuntu ufite uko kwizera nubwo bari mu bibazo ariko agakomeza yizera ariko kurumva sekre niyo twari dushaka kumenya sekre nta handi ni ku Mana niho byose bironkeka iyo sekre naho aho dukurikirana uzorebe nimba hari ikibazo aho ucamo nta handi ho guhungira n'Imana kuko urabona ikibazo yaciyemo kirakomeye cyane ariko akomeza yizeye hanyuma ikindi dushaka kumubaza kuko ndabizi muri uru rugendo wagiye wivuza hagiye amafaranga menshi kandi yizera ko hariho n'abakozi b'Imana bagiye bagusengera none hari igihe bagiye bagusengera bakakubwira uko wenda utambuka wenda bamara gusengera ntutambuke kuko abantu bafite kwizera gutandukanye cyangwa ama-ideology atandukanye wewe icyo gihe wenda byakuba bakagusengera bakwijeje ko utambuka hanyuma ntutambuke niki cyagufasha gukomeza kwizera kuko bakubwiye ngo uratambuka ntutambuke kurumva hari abantu benshi bahita badesi wowe niki cyatuma ukomeza kwizera ugakomeza kwiringira y'Imana yarakoresheje abakoreshwa b'Imana uko utambuka ntutambuke ariko ugakomeza ukizera wewe cyane niki cyagukomeza Yesu ashimwe Amen. nta handi hantu tuvoma imbaraga atari mu ijambo ry'Imana Ego. barya abantu Imana yarakoresheje abakozi b'Imana benshi baransengera kandi by'ukuri burya Imana yagiye ikora ubundi Imana yitakora imyaka 15 ni myinshi ni myinshi cyane muzi imyaka yongeye Hezekiya imyaka 15 jewe iyo myaka 15 mumva ko atari mike Ego. Imana yakoze ibimenyetso n'ibitangaza nukuri umukozi w'Imana wese yandambise ikiganza akansengera ndetse n'abakikindambika Ego. sindigera ndambirwa sindigera numva ko bavangiwe Ego. n'ubu nyene uwoza akambwira iki niki Imana itubwiye iki kubera ko nkiriko ndahumeka bijya nyene bavuze bijya nyene Imana yababwiye by'ukuri nta na kimwe yababesha Ego. dusubiye inyuma tukaraba muri Bibiliya hari umukozi w'Imana Yobu yaraciye mu bigeragezo bikomeye ahura n'ibihusi bikomeye arageragezwa ku matungo yiwe arageragezwa ku mubiri wiwe arageragezwa bikomeye Ego. ariko Yobu ngo muri ivyo byose byamubako ntiyigeze aherereza amafuti ku Mana Yobu rero yarambereye umwigisha mwiza muri uru rugendo umukozi w'Imana nsengeye namenya ko hariho ikintu akuyeho kuko murazi n'abantu bakomeye benshi ni benshi no munsi ejo umuheruka yarakomeye ejo kumva ngo yagiye ivyiwe vyarangiye ariko jewe uko kuntu nyene wabubona umenga
amagara sikirenga ariko nkarindwa kuko ndavyibuka nko kuva 2012 mvuye muri ende sindongera kuba hospitalize ngo nje mu bitaro ariko hagati yaho hari abantu benshi babaye hospitalize bamwe bagirirwa ubuntu barataha abandi ntibagirirwa ubuntu bwo gutaha baragenda ariko jewe umwaka ukaza uwundi ukarengana uwundi ukagenda sinagwaye singiye mu bitaro kubigaragara wamenganije we ndi vulnerable gusumba abandi wamenganije ndi vulnerable gusumba abandi ngira ngo no kwama ndi ntamagara ariko muri ayo nyene umengana make Imana ikahanzigamira ikahandindira urumva ryasengesho ry'umukozi w'Imana ryijanye nta na gato ca kindi yavuga ati Imana irambariye yuko igiye kuguha gutambuka mwibaza ngo yavangiwe habe namba kubera ko umutahe mfise ukomeye nuko ngihumeka kuba ngihumeka rero ivyo iyo bikora no munsi ikuzuza bimwe yavuga na wa wundi bimwe yavuga na wa wundi bimwe yavuga na wa wundi bimwe yavuga bikuzura bivuga rero ngo kuba nkiriko ndahumeka bijya uriya mukozi w'Imana Imana yamuciye ko akatuza akanwa kiwe biracafise power ku buzima bwanje kandi ntibishobora gupfa kugenda uko nico mbere cyama kimpa kwizera hari gihe nsubira inyuma nkibuka nkasubira ahantu nanditse nkavuga uyu Imana yaramuvugishije iki uyu Mana yaramuciyemwo iramuvugisha uko ndetse uretse n'abari abakozi b'Imana nanje ubwanje nka twarose umwanya wo gusabana nayo niyopfa kugenda uko canke nanje ngo indeke ngenda uko atakajambo imbwiye rero Abraham cazigamye isezerano ryiwe nuko ivyizigiro vyiwe vyamara bishasha uko bukeye uko bwije nanje novuga ngo uwo mutima ni w'Imana yandemeye kandi vraiment ndayishimira cyane ko yamimpa ko ivyizigiro vyanje bihora ari bishasha Satani ntiyobura kuza kunganiriza akanyereka imyaka ariko nimba hariho wa muntu yaramaze imyaka 38 kuri ca kidengeri ariko umunsi ukaba warashitse 38 ntayo ndakwiza kuva mvutse sindayikwiza wewe ntiyariyo amaze kuva vutse ni ahubwo niyo yaramaze mu kibazo je gusa mfise imaze 15 umva hari aho ndagera no hava turaja kure y'Imana nukuri nta kure y'Imana ndaja ku bugito ito nkura ngaha ikabikora ijoro rimwe canke igitondo kimwe canke umunsi umwe rero nibuka kuwa kangahe dimanche we twari kumwe muri eglise baratwigishije kuri urya muntu yaramaze rya myaka 38 numva byabasuye kundeba mu ivyizigiro bishasha umuntu wa 38 yari yaramaze kwiyakira aravuga ati je ko nabuze umuntu amfasha ukira noba ndavyibagiye abonye Yesu rero aje akamubaza ati ushaka ko ngukorera iki ntiyishuye icamu bajije izo ni efe sukumara igihe mu kibazo igihe kirekire mu kibazo ni impact zifata umutima wawe zikawuvunja zikakumara imbaraga nk'ubucizera yuko ivyo bintu bishoboka aca atangura gusigura birebire kumbe yari yisidukiye abikore burya kandi urya muntu erega yarasenga harya nta munsi atabwira Imana ati Mana ndakwinginze nkura hano hantu ndakwinginze ndungikiruza wewe kubera yazi ko utabazi bwova ku muntu aza kumufasha harya yaravuga ati Mana ndakwinginze ndungikiruza kumufasha kugira nanje ntabagwe ariko Yesu asa nkaho umenga ntari karavyumva 38 zirakubita mugabo harya Yesu yararindiriye kuzisidukira umunsi umwe kugira ngo azomutangaza ntace mu nzira yari yibaza canke nabandi bose bari bazi yuko ivyo bintu bitegerezwa gucama aha rero nanje iracari 15 Imana ishobora kubirangiriza kuri iyi nyene ikandemera igitangaza n'intahe sinzi ikaba atari ni naho
yoshobora kubikora ku wa 16 canke ku wa 10 na kangahe ariko ico nama ndiko ndayisaba nuko nama ndiko ndayibwira oya mana ibi bintu birangirira igasa nk'ivyihoreye ariko bitayinaneye nta wuzi umunsi zisidukira rero ikintu izokora urya turamubona yaranditswe mu mateka ya Bibiliya yamukoreye kurya yabigenjeje nanje umunsi umwe sinzi uko izongenzereza ariko ico nzico nukuri barya abantu Imana yabicishijemo nibaze banambone ngo bavuge bati urya muntu naramuvugishijwe ko none ntibirasohora nukuri nta rubanza dufitanye n'uwo muntu eka vraiment ico yavuze yaravuze ishimana yamubwiye ukubishitsa nako nukwayo kuko nituzi igihe cyashinzwe uko kingana mugabo kameme igihe cyashinzwe kirahari nibuka ntuze Petero na Yohana ngo bari ku irembo ryitwa Ryiza bahasanga urya muntu nawe urya wewe ngo yari yavutse amugaye ari ikirema niko yari yavutse ameze ariko nawe uwo munsi nawe yavuga ati jewe nibanyihera amafeza n'amazahabu ivyo bindi vyo gukira ivyo mu bisanzwe nta nivyo yaragisaba Imana yabona ari nk'ukuyigora nta mutwaro yari afise je uwo mutwaro ndaca office ariko wewe yavuga ati ndayigorera iki ko ariko yabonye ko nshima ko mvuka ameze rero jewe yarandodesheje ndatambuka ndaheza sogondere ntambuka niruka ngendagenda n'akantu gatoyi gusa yofyonda nkisanga ndiko ndiruka kwaku ntibesha jewe ndayirindiriye ndazi ko itazombesha ego amen arakoze cyane numva nafashijwe ujya kuganira amajambo y'Imana n'umuntu ufite kwizera biragufasha cyane kandi yizera uko n'abadukurikirana cyangwa badukurikirana uko nawe bibafasha atubwiye uko amasengesho yose bamusengeye bamubwira uko atambutse uko atapfuye ubusa ntiyapfuye ubusa kandi ntago byahinduye kwizera kwiwe kuko yakomeje yizera Imana kuko mu bisubizo no mu bibazo Imana isigara ari Imana nico yatubwiye hanyuma rero abantu baza basengera ikintu kitaba kavuga Imana yarabeshe Imana ntigera ibeshe agende basubire ku Mana igihe kirahari yatubwiye iwe ntarigera acika intege ariteze igitangaza c'Imana umunsi wari wo wose Imana yomugirira igitangaza kuko afite n'ibyanditswe by'Imana agenderaho kandi bizoshika kuba ukomeye ku Mana bizaba cyane hanyuma amajambo vraiment arakomeye ku bwanje wo gukoresha ikiganiro karamfasha ndizera uko n'abantu baza kudukurikirana uko aza kubafasha akabongereza kwizera hanyuma ikindi kintu dushaka kumubaza kuko yatubwiye ko urumva yaratambuka agenda neza hanyuma aza kwisanga gusa byabaye dushaka tugenere ku majambo cyangwa ikintu wabwira umuntu wenda nawe wahuye n'ico kibazo hari umuntu usanga wenda aravutse ariko ageze imbere agahura n'ikibazo gihungabanya ubuzima bwiwe wenda ugasanga yakazabona ahuye n'ikibazo abaye impumyi wenda ageze ikibazo cyo kutabona yahora atambuka neza akahita bapararize so abo bantu ndibaza ntibobura ariko dushaka ubagenere ku majambo cyangwa ubwira icyo ubabwira cyo bafasha cyo garura kwizera muri bo n'abakongera kandi bakizera bakareka kuba nk'ujya mugore wari umaze imyaka 38 ko numva yarazi ko vraiment aho bigeze ntibigikunda iwe yarazi ko solution nuko bamuta muri cya kidenge so dushaka kubagenere gira icyo bababwira kugira bakomeze kandi bizera Imana ego ikintu nobwira umuntu wese ariko araca mu kibazo ibibazo birahari byinshi kandi ushobora kuraba ukabura voie de sortie yabyo
ariko umuntu wese ariko ari muri ivyo bihe numva no mukomeza nkamubwira nti ko bimeze bityo tuvuga iki niko ijambo ry'Imana muri Home witi 30 havuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki ko uhuye n'ivyo bintu bikubabaje kufise ibikuremereye mu mutima ndetse biguteye akabonge tuvuga iki ese umubabaro wawe canke akabonge ugendana canke ukwidodombera Imana ugendana ese hari ico vyohindura kuri uko kuntu umeze nta kintu kimwe ushobora guhindura ku kuntu uba umeze ahubwo birushiriza kukwica bikakunyoha bikagupondaponda hariho ijambo nkunda rivuga ngo umutima unezerewe n'umuti ukiza umutima unezerewe n'umuti ukiza mwabibonye jewe burya iyo bishitse nkajabura n'iminota na 30 birengana ndushe nkumva yuko ico bingumizamwo nk'umunsi wose kabisa noca sinobandanya kubaho ariko nshima Imana yoyo ingarukanira amahoro ku mwanya ikasubira ikandemamwo amahoro ibibazoga ntibabibutse ariko ayo mahoro nyene Imana irayatanga rero no mubwira ngo hariho ijambo riri kuri rikurikirana n'iryo narimvuze riri muri Home 30 naryo rivuga ngo itimanye umwana wayo ikamuduha ku bwacu twese yamutanze kubw'urukundo d'abord dukunda kandi dusubiye muri Jean 3:16 ngira ni verse n'uruhinja rugiye kwiga Sunday niyo batangura kubigisha barababwira ngo kubw'urukundo Imana ngo yakunze abari mw'isi ngo niwo gwatumye ngo itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese ngo ntazapfe rubi ariko ngo azahabwe ubugingo budashira ni ukuvuga ngo umuntu yizeye uwo mwami Yesu nukuri Imana ishobora kumwemerera yuko apfa rubi kandi ishobora kumwemerera ko ageragezwa n'ibirengeye ivyo ashobora gutwara ivyo ashobora gusipota ivyo narabibonye rero ko Imana yaduhaye Yesu nukuri niwe adufasha akatwikorerera imitwaro iyo tuyimukoreje twe dushatse tuba amahoro hama nawe akayikorera iyo yikoreye rero twe tugenda tworohewe kuko ni waremerwa mu kibanza cacu rero nimba vy'ukuri ubuzima bwacu twarabumuhaye ngo abuganze abumwami abuyobora uko ashatse kandi nukuri n'umuyobozi mwiza n'umwungere mwiza abuyobora neza mugabo nokebura nk'umuntu ataramuha ubuzima bwiwe akaba ariko arahura n'ibibazo nukuri azoganya yongeraganye kandi mu maganya yiwe nta gisubizo azigera akuramwo nta na kimwe ariko mu guha ubuzima bwawe Yesu ukamukoreza imitwaro yawe niho honyene ushobora kugenda widegemvya imitwaro wari ufise nubwo yari kuremereye ukamenga ntiri kuri wewe kandi n'ukuri jewe mu rugendo tumaze turiko turagendana nabonye atabura uko abigenza naramubonye ari umwizigirwa naramubonye atabura uko abigenza n'abandi bose nigira ko banyitangiye imbere bamwizeye ntiyigeze abatererana rero si twebwe yoherako kugira dutererane akomeza akadufasha mu bigenda bitugerageza hama hari irindi jambo rimfasha kwama turiko turiyatura ko ibyiza iyo siwasyo urimwo akanwa kawe karashobora kuyihindura ukundi kuntu mengani zaburi 86 umenga verset 5 niho havuga ngo hahirwa abafise mu mitima yabo amarango aje Siyoni uyo baciye ngo mu mwonga witwa Marira ngo bawuhindura ahantu hamariba
amen wahindura ahantu hamariba nukuvuga ngo aka kanwa kacu uru rurimi rwacu rurashoboye kuturemera ibihe bishasha binyuranye n'ivyo twari turimwo kandi tukazisanga turiko turabiryako kubera ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi kandi abarukunda bazorya ibyo gwamye nukuvuga kurira no kuganya no kwiheba ntacyo vyohindura kuri twe ariko mu kwamana ivyizigiro bisha buri munsi ku Mana tukayigirira icizere hama ya majambo ari muri Bibiliya ntabe nk'amajambo gusa y'inyuguti ahubwo tukayabona ko ari ubuzima hama tukayiyatura ko buri munsi ivyo vyonyene nivyo vyotuma amateka ahinduka ndibuka nkitangura kugwarana n'imfise umuonkre yanzaniye ijambo riri muri Zaburi 118 umenga verset 17 ego rivuga ngo sinzopfa nzobaho kugira namamaze ibikorwa vy'uhoraho arambwira ati iri jambo uzokwame mu gitondo ujye ufata umuti ugiye aturako ku murango ugiye atureko ku mugoroba ugiye atureko buri gihe wiyaturako nari nkitangura kugwara araruharariza nararimanika hejuru yaho nari ngwariye muri wakarede ararimanika byanditse angra caractère nubwo utazo uri kurasoma bible uzorangamize hano ucuce watura umve urigira ubuzimurire murireme iyi myaka 15 irenganye satani yakomeza gucukura ivyobo arondera kunsunuriramwe bikanka bijya ryaranyitangiza imbere atuyu ntazopfa zoba kugira ngo ashobore gushingira intaha Imana none heraba mfise microphone ndiko ndavuga ubukuru bw'Imana kandi uko nidavyize mu mutima wanje nuko ngiye gukomeza kuyishingira intaha kuko ntiraheza gukora mu buzima bwanje iracakora nibi ncizereye bitarabira cabikora iracakora n'ibindi vyinshi bizotuma nkomeza kuvuga ubukuru bwayo amen arakoze cyane ukuri Imana umugisha atubwiye intahe zikomeye atubwiye amajambo y'Imana ubwanje yamfashije cyane kandi yanyongereye kwizera hanyuma yari message yatugeneye twese wewe njewe wowe uca mu kibazo gitandukanye Imana irahari shaka kongera kandi wizera Imana urebiwe afite ikibazo gifatika n'amaboko ariko yaragisuzuguye kubera kwizera Imana nawe uwaho uca mu kibazo gitandukanye genda wizera Imana irahari kandi nta kinaniye Imana wizera Imana kandi uzoshinga intahe uzoshima Imana hanyuma reka tugane ku musozo w'ikiganiro cacu mu by'ukuri presence y'Imana iri hano hantu byari kuba byiza uko dukomeza tukavuga kuko umutumirwa wacu Imana yaramusize yamuha ubwenge bw'Imana imusiga n'amavuta yayo ariko reka tugane ku musozo w'ikiganiro cacu ariko taragana ku musozo w'ikiganiro cacu kubwanje ndashimira umutumirwa wacu Imana igumugisha ikugirire neza ibijya byose wizeye ugitegereje ko Imana izabikora kuko urabyizeye kandi bizaba turakuremesheje hamwe n'Imana bizogenda neza turagushimiye cyane Imana igumugisha sinzi ko ufite ijambo rimwe cyangwa abiri ubwira abantu baba dukurikirana cyangwa baza kudukurikirana kugira tuhite turangiza ikiganiro cacu murakoze cyane yego namwe nagira ndabashimira yego mwagize neza cyane kunyiyumvira ko kumva ko hari ico twoshobora gusangira n'abantu bose badukwirikiye bari mu bihugu bitandukanye bari ku migabane itandukanye nukuri ndabashimiye yego hama ikintu nosangiza umuntu wese adukwirikiye aka kanya nukwamana kwizera Imana waba uri kuraca mu bihe byiza izera Imana
kandi wamuyishimira ko uri kuca mu bihe byiza. Uri kuraca mu bihe bibi kandi aho nyene ukomeze wizera Imana. Mu bisanzwe ikintu nize mu rugendo, muri uru rugendo nasanze ugukunda Imana kwacu ntigukwiye gufatira ku bintu bifadika dufise canke tuyikurako. Aho twatwiyizeye nka bosi wacu ariko dukwiye kuyizera nk'Imana yacu, umuvyeyi wacu. Muri ico gihe ufise ibifadika ni vyiza kwishima kuko niyo ibitanga, kandi no mu gihe ataco ufise, kuba gusa ufise umwuka w'abazimu uriko urahumeka, ubwenge bukaba buri ku rutonde, ivyo vyonyene. Yishimire, ibindi utavyitayeho, ukomeze wubaka ubusabane bwawe nayo, nayo izokomeza kugenda ikwiyereka mu buzima. Kuko mu gihe twoyizera kubera dufatiye kuri bigaragara, umuntu aronka nk'akarorero imodoka, inzu, ibi bintu bifadika abana, umugore, umugabo, ivyo hariho igihe bishobora gushika bikakuvako kandi wari ubifise. Murabizi yuko vyamuvuye ko yari abifise, yari afise ibitayega vy'ubutunzi bufadika bugaragara, yari afise n'abana, yari afise n'umugore, antuka yarabayeho mu buzima buri eze, ubuzima bwiza. Ivyo rero bimaze kumuvako, mbere n'amagara yiwe nayo akamuvako, umutima wiwe turiko turawuraba wakomeje kugumya Imana. Rero Imana dukwiye kuyikunda mu gihe bisa neza no mu gihe bisa nabi. Ntuzeye Mbonyi yararirimbye, hariho indirimbo yaririmbye iri mu Giswahili rero ga ntaconze ariko hari haho bishika nkaca numva n'ahandi mba numvise ngo hata usiyafanye ayo yote bado nitaamini. Ati naho ivyo vyose tobikora nuko rero no mu gihe mu bigaragara ataco tuba dufise, Imana ni ya mbere. Kandi no mu gihe tubifise ibifadika, ntibigasubirira Imana ngo bibigirwamana. Niryo jambo numvise nurangirizako. Yesu aduhane umugisha. Amen. Urakoze cyane ku majambo tubwiye. Imana iguhe umugisha, ikugirire neza. Hanyuma turarangije ikiganiro cacu. Turashimiye abantu badukurikiranye, abantu bamudukurikira. Reka tubasabe kino kintu mudufashe gukora share na subscribe kugira buno butumwa cyangwe zino ntahe cyangwe ino testimonies ibashe gushikira abantu benshi, kugira ibashe kubafasha. Ndabizi ko bafasha. So abantu rero baza gukurikirana kino kiganiro baba bagikurikira, muze kupartaja, mukore share kugira n'inshuti n'abagenzi nabo babashe kumva buno butumwa. Turabashimiye cyane kubwo kubikora. Turabizeje ko n'ibindi biri inyuma bizogenda bibafasha. Imana bamugishaho muri mwese. Turabashimiye cyane. Hanyuma rero tukomeje kubasaba rero kubisangiza ni channel yanyu New Legacy TV, komeze muyikurikirane. Tubafite ibintu byinshi kandi bizogenda bibafasha. So turabashimiye cyane kubwo kudukunda. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. God bless you. Mukama abaho mukisa. Murakoze cyane. Ciao ciao.